ijambo ry'umutwe twavuze tuti ni karyamyenda. Kurya imyenda ni ijambo ry'ikirundi turakunze gukoresha ngo ijambo ideni si kirundi ni umwenda. Umwenda kandi iyo uwuriye utegerezwa kuwishura singabiri. Rero muri uno mugani twumvise umugabo yikwegeye amahano akayakwegera n'umuryango wiwe. Abarundi nabo bagize bati umuryambwa aba umwe agatukisha umuryango nubwo rimwe yitukisha. Murumva yuko uwo mugabo yakweze amahano ayakwegera umuryango wose. Rero inyigisho ntarinze guca kure twokuramwo hariya mwene wacu niyavuze kirazira kwegeka ubuki, kirazira kwemera ubuki utegeka kuko uzosanga wemeye n'ivyo udafise hanyuma bitwara ubuzima bwawe ndetse n'ubw'abandi. Rero tuze turiga kwemera ivyo dufise, twiyemeza ivyo dufise, ntitube nka babandi baja mu manza kanaka bakagira bati tije ndemeye umuduga, ndemeye itongo, ndemeye indimiro kanaka kandi atarakimufise. Rero uno mugano utwigisha yuko dukwiye gutungwa n'ivyo dufise hanyuma tukiga no kurondera ndetse no kwemera ibigenda biratubako byose cyane cyane muri ibi by'ubuzima bwa none. Kanaka aravuga ati jewe fisiki canke nkeneye kiriya akaca mu nzira atarizo ugasanga birahitanye ubuzima bwiwe ndetse n'ubwo bw'umuryango we nk'uko karyamyenda byamushikiye. Rero twige no kuvugisha ukuri bizodutuma tugira aho dushitse kuko iby'ubuzima byo biragoye. Nubwo uwabaye nyambwa atabanyanka nkuko babivuze mu mugani, ariko ntuzorindire kuba nyambwa ahubwo uzoga muri nyanka ukore ibikora inka. Rero ahanini je navuga ivyo impanuro yobiyo tumenye gutungwa n'ivyo dufise hanyuma twirinde no kubesha ndetse no kubeshera abandi. Murakoze.